turi niteka n'umunezero ntangere wo gusubira kubakengurukira no kubaha kaze mu makuru n'ibiganiro byacu vya minsi yose mwumviriza biciye ku buhinga ngurukana bumenyi bwa YouTube. Iyi niyo mbonesha kure yo nyene rudende muronka ko amakuru mutabasha kuronka handi. Turi kwigenekerezo ry'18 ruheshi umwaka wa 2024, tukaba tugarutse kugira tubashitse ko amakuru akomeye cyane avugwa irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Turaza no gushikira kuyavugwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Wewe ico usabwa manuka munsi y'video urabanditse ijambo sabone ufyondeko, uracubona hari akazogera naho nyene ufyondeko, hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi ingingo nkuru ziza kugira ibiganiro vyacu vy'uno munsi. Turazifatira ku makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Ibintu ntivyoroshe ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi mu nyuma z'uko ku munsi w'ejo abanyagihugu bamenyeshejwe ko umwanya ku mwanya haraterwa amabombe mu gisagara ca Bujumbura. Kuri ubu abanyagihugu baratekewe n'ubwoba, na cane cane bifatiye ku basirikare bagaragara irya nino ku mabarabara. Bikabuka mu nyuma z'uko hari uhejeje kuturungikira amakuru ko hari akarwi gafatiwe ku kibuga c'indege. Ako karwi kakaba kari gafise ibirwanisho, karahejeje gutangaza ibintu biteye ubwoba. Ni kuzihe mvo leta idashaka gutangaza ayo makuru ngo abanyagihugu bayamenye? Ivyo vyose uraza kuvyumviriza mw'idonido ry'amakuru yacu. Bikabuka mu nyuma z'uko Mutama akaba n'umushinga amateka Agathon yahejeje kwifatira mu gahanga umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye akavuga ubusuma bwiwe. Yaciye arahira ararengwa ko akiri umushinga amateka bitazorohera uwo wese ashaka gusuma amatungo y'abanyagihugu. Agathon yoba amerewe ate kuri ubu? Abaryango biwe bo vyifashe gute? Turahejeje kuronka amakuru akomeye cane kandi ateye ubwoba k'uyo muryango. Bikabuka mu nyuma z'uko hari amakuru akomeye cane ahejeje kudushikira ku ntahe ihejeje gushingwa n'umutambukanyi w'umuhisi nyene icubahiro Petero Nkurunziza Denise Bucumi Nkurunziza. Yavuze amajambo akomeye cyane kandi ateye ubwoba. Ayo majambo yahejeje kugaragaza ukuri kose ku rupfu rwa Petero Nkurunziza. Ese ivyo uyu mukenyezi yatangaje ntibiza kumukwegera karambaraye mu nyuma z'uko yari amaze igihe kitari gito yari mu gacereri? Ni amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Twavuganye n'umwe mu bagenzi biwe bakomeye cyane, duca turamubaza aho Denise Bucumi Nkurunziza yoba ari. Duca turamubaza uko amerewe kuri ubu mu nyuma z'uko atangaje ry'amajambo. Yatubwiye vyinshi birimwo n'ibikomeye. Ivyo navyo uraza kuvyumviriza mw'idonido ry'amakuru yacu. Bikabuka mu nyuma z'uko amakuru akomeye cyane kandi ahejeje kudushikira. Bikabuka mu nyuma z'uko hari ayandi makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Ibintu vyahejeje guhinduka kuri Nyenganyenga, urya mwicanyi uvuga yuko akorera umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Kuri ubu ibintu noneho vyayangaye. Ni ibiki bimubayeko? Uraza kuvyumviriza. Bikabuka mu nyuma z'uko ku rubuga rw'intambara muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo ibintu bitifashe neza. Imirwano irabandanya, ariko kuri ubu hari amakuru akomeye cyane ariko aravugwa mu murwi w'inyeshamba yo mu 2023, nayo turaza kuyagushitsako. Wewe manuka munsi no video uraba handitse ijambo sabone ufyondeko, uracubona hari akazogera naho nyene ufyondeko, hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi. Eka tudatevye amakuru yacu tuyatanguye ku makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira mu ntara ya Mwaro, ngo hariko hibonekeza ubukoroni busha. Ni mu nyuma z'uko iyo ntara itegerezwa kwakira igikorane c'umuryango wa Perezida Ndayishimiye uzoba wigina imyaka 4, ariko ubutegetsi igikorane kizoba ku magenekerezo ya 20 gushika 22 ruheshi umwaka wa 2024 muri komine Nyabihanga, mu gihe ibiro vy'umukuru w'igihugu vyahawe miliyoni 300 zo gutunganya ibikorane. Abakozi ba leta bo mu ntara ya Mwaro bahaye ikiganiro umumenyesha makuru wacu, bamutangarije ko buzuye amaganya, ngo bategetswe guterera ico gikorane no kugura igitenge gishasha bazambara mu minsi y'igikorane. Ntibatahura ingene bategekwa kuja gusenga iminsi 3 kandi ari isengesho ry'umuryango wa Evariste Ndayishimiye. Ntibumva ingene bategekwa guterera kandi amakori y'abarundi asanzwe ariho ivyo bikorane, bakongera bagategekwa kugura igitenge mu bukene basanzwemwo. Bobo ngo bakabona ko ari ubukoroni, na cane cane ko bariko bakwa amafaranga y'umurengera. Bikabuko mu nyuma z'uko urya mwicanyi wiyita ko akorera umukuru w'igihugu nyene
nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, komiseri Moise Arakaza Batazira Nyenganyenga. Kuri ubu amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira n'ayuko kuwa gatandatu uheze kwigenekerezo ry'15 ruheshi uyu mwaka no ku munsi w'Imana uheze kwigenekerezo ry'17 komiseri Moise Arakaza Batazira Nyenganyenga muri komine Matana ni mu ntara ya Bururi hakorera yandi marorerwa. Kuwa gatandatu yatondanye amabido kuri sitasiyo yanywesha igitoro, maze abari bamaze umwanya batonze bavaho batakironse. Uwavyiboneye yahaye ikiganiro umumenyeshamakuru wacu, yagize ati twari dutondeye ibitoro Matana kuri sitasiyo y'Igitandu, ubu nyene tugiye tubona Nyenganyenga azanye voiture Toyota Probox 2 zuzuye amabido. Aho rero hari imodoka zari zarayeho zitonze imirongo, bamwe kuri ubu zanakamye. Turaye ruguru aha twari tuzindutse kukirondera tuvuye Bujumbura, none umuntu umwe arakimaze turorera, kandi vyitwa ko kizira gutwara igitoro mu mabido. Ku munsi w'Imana naho Nyenganyenga yabandanije gukoreraho Imatana, maze ahagararira bariko barabaga inyama z'abayisilamu bahimbaza umunsi mukuru w'Irayidi. Umwe mu bayisilamu waduhaye amakuru yatubwiye ko Nyenganyenga yiriwe Imatana gutanga inyama z'abamizirima, yaragomvye kurasa kugira ashwiragize abantu bari baje gusaba inyama. Imana yarakinze umupolisi umugendanira aramwima pistole. Ngira muravyibuka ko kwigenekerezo ry'8 ruheshi umwaka w'2024 komiseri Moise Arakaza Batazira Nyenganyenga nibwo yarasa umunyagihugu witwa Joseph Habiyaremye muri komine Kabarore yo mu ntara ya Kayanza. Abategetsi barabonye ko yakoze ibara, ariko nta numwe umukorako kubera avuga ko ivyo akora byose yatumwe na Perezida Ndayishimiye, yoba buramatari wa Kayanza, yoba musitanteri wa Kabarore canke prokireri wa Kayanza, yoba batwara igipolisi mu ntara, nta numwe yakubahuka Nyenganyenga. Abanyagihugu babayeho mu bwoba butagira izina. Kuva mu mpera y'indwi bari mu munezero batewe n'abajejwe intwaro, bababwiye ko Nyenganyenga atazogaruka, ko naho yogaruka atazoba kirongoye igipolisi muri komine. Kugeza ubu ntituramenya ko Nyenganyenga yoba yarahinduriwe aho gukorera. Turabandanya gusaba ubutungane kuri Joseph Habiyaremye. Mbega Nyenganyenga yoba atategeko na rimwe rimuraba mu Burundi? Uwashatse arica, anywera igitoro muri Tanzania akacinjiza mu Burundi mu mabido, ageze kuri sitasiyo anywesha amabido ku bandi bibujijwe. Nyenganyenga uwo ni igiki? Mu mwaka w'2020 ubwo nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yizeza abarundi ko abazaniye leta mvyeyi. Ku rubuga ho hari ibihushanye gusa, nivyo biriko vyibonekeza kuri ubu. Abarundi barabayeho mu ntuntu y'abanyuruzwa n'abagandagurwa atacamira. Ni ibintu biteye ubwoba biriko biba ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, ni ibintu biteye ubwoba ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, bikabuko mu nyuma z'uko Mutama Agathon akaba n'umushinga amateka yarahiye akarengwa ko akicaye mu nama nshinga amateka ko bitazorohera uwo wese yipfuza gusuma amatungo y'abanyagihugu imbere y'abashinga amateka. Agathon yaragarutse ku busuma bw'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, aca muvuga mu majambo akomeye, na cane cane ko hari hariko higwa ku nteguro y'itegeko ryongereza ibitunga umukuru w'igihugu. Agathon yaranse iyo nteguro ituma amafaranga yo kubeshaho umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ava ku miliyoni 354 ikaruhukira ku miliyoni 720. Agathon yaravyanse avuga yuko izo miliyoni atari izo gutunga umuntu umwe, na cane cane
ko umukuru w'igihugu yavuze kwiwe vyuzuye. Tugaruke ku makuru yacu akomeye nk'uko twabibabwiye mu mpfunyafunyo z'amakuru yacu. Twababwiye amakuru akomeye cyane ajanye n'intahe iteye ubwoba yahejeje gushingwa n'umutambukanyi w'umuhisi nyenicubahiro Petero Nkurunziza. Bamwe bibaza ko iyo ntahe ishobora kumukwegera karambaraye, ni mu nyuma z'uko yagarutse ku kungena umutambukanyi wiwe yarongoye Uburundi kuva mu ntambara barimwo gushika sandaba mu mwaka w'2020, ariko hakaba hari amajambo yadomye ku rutoke na cane cane agaragaza ukuri ku rupfu rwiwe. Hakaba hari amajambo akomeye cane yadomye ku rutoke ku bagize uruhara mu rupfu rwiwe. Ivyo ngivyo birashobora gukwega karambaraye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, ni mu nyuma z'uko hari hamaze iminsi itari mike ihagarukwa ku bijanye n'urwo rupfu, na cane cane ku ruhara rw'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye rwagiye rwibonekeza kuva ku idosiye ya Bunyoni, na cane cane ko vyagiye bigaragara ko mu idosiye ya Bunyoni harimo igipfungu gikomeye. Abanyagihugu bibaza imvo zituma nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yagiriza Bunyoni guhakwa kumugandagura, na cane cane ko bivugwa ko yaragiye kugandagura General Major Evariste Ndayishimiye nk'uko babigenzereza imboneza yamaho muhisi nyenicubahiro Petero Nkurunziza. Hakibazwa imvo zituma Bunyoni adakurikiranwa kw'ico caha cyo kugandagura Petero Nkurunziza, ahubwo agakurikiranwa ku cyaha cyo gushaka kugandagura nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Bamwe koko bakaba baraciye babona ko General Major Evariste Ndayishimiye afise uruhara rukomeye mu rupfu rwa Petero Nkurunziza, kandi akaba biziranyeho n'uwahora ari umushikiranganji wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi General de Police Guillaume Bunyoni, ko bityo baramutse babishize ahabona nabo vyoba kwegera karambaraye. Denise Bucumi Nkurunziza gushika ubu arafise ukuri kose kubagandaguye umutambukanyi wiwe, ariko ikibazo naho abishirira ahabona yarabuze ubutungane yitura ngo bumutunganirize, na cane cane ko biboneka ko abigarutse ko vyoca bimukwegera karambaraye mu nyuma z'uko yavuze agacikwa agatangaza amajambo akomeye cane. Abamenyesha amakuru bacu bamurondeye baca baraburahama turondera umwe mu bagenzi biwe atubwira yuko Denise Bucumi Nkurunziza atakibazo afise, ko acungerwa nk'uko vyahora, na cane cane ko icoba cyahora mu baryango biwe kitigeze kivako. Haracarari imiduga mu micungararo y'inyubakwa ya Denise Bucumi Nkurunziza n'abaryango biwe ba hafi. Gushika ubu ngo ntarekuriwe kuremesha inama niyo yaba yo mw'ishengero ryiwe atamenyesheje mu biro vy'umukuru w'igihugu, bagaca barungika umuntu wabo kwitaba iyo nama. Ni ibintu bikomeye cyane biri kuba ku muryango w'imboneza yamaho. Abamenyesha amakuru bacu barabandanya kutugirira amatohoza, ibizagenda bidushikira tuzabibashitsa ko vyose mwido nido ry'amakuru yacu. Bikabuka mu nyuma z'uko hari amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira kuwahora ari umushikiranganji wa mbere General de Police Guillaume Bunyoni. Bikabuka mu nyuma z'uko amakuru akomeye cyane adushikiye mwaka kanya kuri General de Police Guillaume Bunyoni, mu nyuma z'uko kuva ku munsi w'ejo bari bariko baramurondera babuze irya nino hatandukanye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Umutambukanyi wiwe arahejeje kuturungikira ubutumwa yarungikiwe n'ibohero rikuru rya Gitega. Gushika ubu nta makuru avyemeza afise. Ico womenya co nuko ibohero rikuru rya Gitega rihejeje kumurungikira ubutumwa rimumenyesha yuko ngo yohagarika kurondera uwiwe hanze y'ibohero, na cane cane ko yagaruwe mu ibohero rikuru rya Gitega aho yahora apfungiwe. Hakaba hibazwa niba koko General de Police Guillaume Bunyoni yo bavanywe mu ivuriro yakize, canke se niba ari birya bihano bama babwira umutambukanyi wiwe ko nabandanya kugira amakuru aho abamenyesha amakuru ko bazomugirira nabi. Ntibiramenyekana neza niba General de Police Guillaume Bunyoni yoba yavanywe mu ivuriro akize, canke vyoba vyasabwe n'ibohero ko aca asubizwa mu ibohero agakurikiranwa, canke vyoba vyasabwe n'ibohero ko yasubizwa mu ibohero amagara yiwe akabandanya gukurikiranwa nk'uko yahora akurikiranwa. Bikabuka mu nyuma z'uko umutambukanyi wa General de Police Guillaume Bunyoni yadusavye ko ayo makuru twayatangaza ariko tutavyemeza, na cane cane ko bagiye kwishikira ku ibohero kureba niba koko ayo makuru yahawe n'uburongozi bw'ibohero ariyo
na cane cane ko akatari gakeyi bagiye barabwirwa ibihuha hama bakwishikira bakabura. Eka kandi iyo tekinike ngo irakoreshwa n'ubutegetsi bwa Gitega, iyo hagize ugandagurirwa muri documentation baca bamusubiza mw'ibohero kugira uwiwe nashika baze kumubwira yuko bamurasha ariko aratoroka, ikiziga ciwe kigaca gishingurwa nk'uwarashwe ariko aratoroka, nyamaze ikiziga ciwe kigashingurwa nk'uwarashe atoroka ibohero, yamara babikoreye muri documentation. Gushika ubu nta makuru yemeza dufise, abamenyesha amakuru bacu barabandanya gukurikirana ibizagenda bibashika ibiza kugenda, abamenyesha amakuru bacu barabandanya gukurikirana ibiza kugenda bidushikira, turabashitsa ko vyose ido nido bikabuko mu nyuma z'uko makuru akomeye cyane adushikira ava ku rubuga rw'intambara muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, naho ibintu bitifashe neza kuri ubu. Igisirikare ca FARDC cyahejeje gutangaza ko kigiye gutanguza ibitero bikomeye muri teritwari ya Nyiragongo ahazwi nka Kibumba. Ivyo bitero ngo bikazaba bigamije guhushura umurwi w'inyeshamba yo mu 2023, bikabuko mu nyuma z'uko hari haheze igihe kitari gitoyi nta rwamo rw'inkoho rwumvikana mw'ivyo bice. Kandi iyo mirwano ngo irakomeza irya nino, eka kandi ngo iyo mirwano irakomeza kuzinda gise z'intambara zitandukanye, bikabuko mu nyuma z'uko abarwanyi ba Wazalendo bafashanya na FARDC, mu nyuma z'uko abarwanyi ba Wazalendo bafashanya na FARDC bari batangaje ku munsi w'ejo yuko mu gace ka Minova haboneka inderetsi nyinshi zo mu rw'inyeshamba yo mu 2023, nubwo zambaye impuzu zisanzwe ngo vyikekwa ko bo bari abasirikare b'uwo murwi, bigatera ubwoba n'igishika abo Wazalendo na FARDC kwico gisagara naco gishobora gufatwa umwanya ku wundi. Bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa bagatangaza ko rwoba ari uruyeri rw'abo Wazalendo bwo kugira hagira abapfungwa baborezwa igufwa muri ako gace bagirizwa gufashanya n'umwansi. Bikabuka mu nyuma z'uko harya amakuru yo kwizera twababwira twahejeje kuronka avuga mu murwi w'inyeshamba yo mu 2023, ni amakuru akomeye cyane ajanye n'uko kuri ubu ngubu ngo bafise uburyo bwose bwo gutera no gufata igisagara ca Goma. Ni mu nyuma z'uko hari amakuru akomeye cyane yo kwizera yaje kudushikira ko ku munsi w'ejo bakiriye intererano ikomeye cyane irimwo ibirwanisho bigezweko n'ibiduga vyifashishwa mu ntambara. Ivyo byose ngo bikaba ari bigiye gufasha uwo murwi gufata igisagara ca Goma. Ese bazabishikako canke se bizaba nk'ivyo bavuga mu ntango z'iyi ntambara? Reka tubakengurukire nshuti banywanyi twabanye muri iki kiganiro c'uno munsi, mbakengurukire cane mwe mwese mwajeje gufyonda sabone kuba tarabikora, kandi abasabe kumanuka munsi y'iyi video murabanza ijambo sabone mufyondeko, muraca mubona akazogira naho nyene mufyondeko, hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi. Ntimuje kure, ibiganiro vyacu nakagaruka. Iyi ni Burundi News TV. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye arababajwe n'ubusuma butagira izina bukorwa mu mashirahamwe ya leta, aho ni nko mw'ishirahamwe Odeka rijejwe ivy'ikawa, Kojako rijejwe igiterwa c'ipampa n'ayandi atandukanye. Abakora mu gisata c'ikawa nta no kumaramara mwumva, ntimushobora kuvyumva ko mumaramara imbere y'abene gihugu konka amaraso imiliyoni zirenga 40 ku mwaka mwiba z'amadolari. Ntimwahimvya muzohaga ryari mugamaye n'abakoreshwa na shetani ntibahaga aco nk'abarigurirwa n'amaso butukura. Je kuva kera twese tucaruka, hariho n'abandusha imyaka ngaha bama batubwira yuko ikintu giteje imbere igihugu ari ikawa, ipampa n'icayi. Kuva mu 87 ubiravye habaye mission yo gusambura ivyo bintu biteza imbere Uburundi. Icayi ubunyene naho twaca tugenda mu bicayi nico kimwe ahubwo iyi ekipe aha turavuze ku vy'ikawa duca tuja mu cayi naco. Mu minsi yeze nagirishije inama Kojerko hoho ubusuma ntibugira uko bwitwa, narazivye amatwi. Iyumvire umwene gihugu bamugurira amahera 550 ikiro,
bagaca bagurisha muri Afritextile ibihumbi 6,700 muravyumva genda muri Sosumo imisigati urarondera umwimvye wagiye ukabura nta mwanya babifitiye. Kuvyerekeye ishirahamwe Odeka, Evariste Ndayishimiye amenyesha ko agiye kwitwarira abarongozi baryo. Hagiye uzobesha ngo hariho Odeka, nibo mburakimazi ba mbere, nibo ndyarya za mbere, nibo bandayamutaye ba mbere, ubu nyene Inspection Generale de l'Etat, ubu nyene ikija ku kivi ibigire neza ro dossier, hanyuma tuje imbere butungane munsi ndacaida batsinde. Ibi vyabona tuzobizana wa munyamugamba gwagurisha inka kugira ngo aburane inkoko ndemeye pour l'avenir du pays nzoriha nzana ivyabo navyo hanze tuburane jewe muganzoba nziko ntabaye Burundi ku myaka mirere na mirere. Mwomenya ko umuntu mbere kugabanya ubusuma bukorwa mu gisata c'ikawa atawuzosubira kuja mu ndongozi z'ishirahamwe Odeka adasanzwe ari umurimyi w'ikawa, no kuvuga ategerezwa kuba afise n'imiburiburi amahegitari 200 ateye mu ikawa kuva mu mwaka 2025.